erega we nuvyumva erega wamaze kugura iyi Black FM ego hazosha haza Diamond nawe atware Buja FM none yitwaye umuganda ubu hazosha haza umutanzania nawe yitwaye cyatusiga tugaragara ishavu ryawe rihagaze kuki mero nzine museseba mwebwe mwe murashavutsanya kukubera iki mwebwe kukubera iki bamwerekana icyo mushoboye mu muziki Fizo umviriza mwebwe abasani b'abarundi mucu ubwenge n'icyo niko ndavuga ndazi mwaravyumva ikiri kiradandazwa kuko mutayiguze mwerekana icyo mushoboye mwerekana ya miliyoni mugoma mu publia ngaho muziga umugenda mwifotoza ari hanze ngo muko mukora abakosa ngo areka arabinziriza ko binziriza gute izo ndirimbo za ingene zikundwa mugakwitsa aba miliyoni agamavuze nibipupe umuziki ubundi nuhemba nibipupe bijya bivyuze mbona hajya ama miliyoni n'ama miliyoni nuhemba umuziki w'Uburundi izo ni radio nkubwiye jewe nzi zikora kinyamwuga ngaho aha mu muziki w'Uburundi sivyo kandi mwibukiye ko bafasha benshi si sawa mwibukiye ko uyu muntu nka Jose Chameleon unaona Jose Chameleon anaenda amaze yari ndani maze yari ndani Jose Chameleon yari ndani uyo ni nyine agiye ega vyeno vyakomeye kuki mwebwe abarundi mumeze uko azine mushavuzanya mwebwe mwe murashavuze kuki mwebwe mumeze uko mwebwe abarundi Hello to everybody, mambo vipi wakunzi wa TUNANIRWA TV, murameze fresh nizere ko mumeze neza kumande zose zisi. As you see me, I see you too behind camera. Juma Jux bakunzi ba TUNANIRWA TV, murabona ahantu turi muri Rohero. Impamvu je yanzanye ngaha muri Rohero, mwarigeze kubona aka video k'umushinga amateka The Monster aho yari kasa nk'umuntu yashavuye cyane kubwigurishwa y'iradio Black FM. Ariko rero nkabafisa makuru yuko ari umumenyesha makuru onganye kuri Black FM niwe yanterefone ambire bana wa mujama ari ngaha sasa muwamuzi yuko twebwe tuba turi kumwanya gira tubaye exclusive nyinshi cyane zitandukanye. Niyo mpamvu naje kurondera makuru menye impamvu The Monster umushinga amateka yishiki hano kuri Black FM yazanywe niki ubwo rusaku rwamuzanye go bari ruki go bagwamushikanye ugeza nga abatananirwa nitwigera tunaniga kwiresiyo twigirishije katugerage sasa Jux kwinjira ariya ni bitu birefu Juma Jux twinjire hariya we tutufanyaje bakunzi TUNANIRWA TV kumana natwe kwereke Jux ngo ujya mu jamara sose Jux jara sose Jux dora natoka bakunzi TUNANIRWA TV abona yuko ntababeshi bandi kumwanya ugira mbaye exclusive nyinshi zitandukanye Jux nya fasha kamiko fasha kamiko yo The Monster umushinga amateka braza acha kugara braza shaka micro Jux yo The Monster braza acha kugara braza ega kugara duha umwanya tuganire man none wewe umaze gutuga kungara ko jewe Gucci sio fresh braza mambo ni aje fresh man The Monster mambo poa kuko fresh fasha kuka micro bro fresh tora kaka micro basi turabe tuyage mwanangu nje ntabe no turayaga muno mwanya nkeneye kumenya info n'imvano wewe igukuye ahindani muri Black FM brother niyo mpamvu je nishikiye je kuko sindinda kubazagiza nini na nini turabasamira ugira turayeko twoyaga mo frere reka ndaguha iminota mikeya cyane mugabo ni inzari ngombwa muno mwanya safi bakuzi TUNANIRWA TV muremeze fresh nizera ko mumeze neza nkuko mutubona aha turi mwirohero nababwiye ko nari mfise amakuru yuko uyu mujama aje ngaha iki gitero umujama yaraje gutera cyari gitero nyabaki
nk'umuntu mba ndi ku mwanya abwira mbaye exclusive nyinshi zitandukanye, niyo mpamvu nashimye kuyishikira nk'umutananirwa atigera aranirwa kiretse iyo nigirishije. So my big brother mabo vipi? Safi mazee. Uko fresh? Safi kabisa. The monster. Umushinga mateka. Ya. Tumeze gute mon frère? Abana safi kabisa. Uko poa? Ndashima Imana uko biri kose. Cyane kabisa. Nawe umeze neza nawe? Mimi niko fresh bro. Ibana jewe naronsa makuru, ari umesha makuru asanza kora ngaha kuri Black FM. Ambwiye ngo wewe ngo kuva sangapi uri ngaha? Bana. Imvo n'imvano. Ya The Monster kwishikira kwi radio biko biravugwa yuko yagurishijwe igugwa n'umugande, akaba ariwe n'umuririmvi, akaba ariwe kandi legend wo mu gihugu cy'Ubuganda. Imvo n'imvano ya The Monster kuza kuri Black FM ubu yahinduwe yitwa irindi zina ni yihe my brother? Maze je bwa mbere na mbere narinje kumanza kubaza ko ivyo numva karivyo. Umenyesha amakuru ngaho nyene kuri Black FM ambwiye ngo nivyo, niramurindiye kuva kare je manze nitohoreze ko ivyo bintu karivyo, ko Black FM igurishijwe iguze umugande Jose Chameleon, si sawa? Niyo mpamvu rero je naje no kubaza kugire menye ukuri. Maze cyo no kubwira coco. Mane twebwe umuziki w'u Burundi ntaho uri kuragenda, ntaho uri kuragera. Nta na hamwe uri kuragenda umuziki wacu w'u Burundi. Je byambabaje cyane maze kumenya ukuri ko iyi Black FM yamaze kugurishwa. Ibyo byambabaje no vati je nka jewe The Monster umushinga amateka w'umuziki w'u Burundi. Reka manze jewe nishikire mbanze nitohoreze ivyo maze imisi numva karivyo. Je nahageze rero urayibona Black FM ngijya kabisa. Ariko nkeneye kumenya narigeze kubona muri iyi minsi aka video kawe aho wari kuri doga ufise ishavu ryinshi ridasanzwe, aho wari kugerageza kumenyesha gutanga ubutumwa ku baririmbyi kubijanye no kungene nabo nyene bo twereka ikintu gikomeye nk'iki. The Monster nirihe shavu ryari ryagufashe kugeza aho wumva umengo wofata kajya ka video uri kubwira amajambo nkariya abaririmbyi? Urumva ngene kimeze guki? Ego. Jewe nka jewe byarambabaje cyane kukubera bamaze kugurisha Black FM vuba bazawugurisha PJ Classic, je bagurishe Buja FM, je bagurishe Iteka FM, cyangwa bagurishe Ijoheza FM. Izo ni radio nkubwiye jewe nzi zikora kinyamwuga ngaho aha mu muziki w'u Burundi. Sivyo? Kandi mwibukiye ko bafasha benshi. Si sawa? Mwibukiye ko uyu muntu nka Jose Chameleon, unaona Jose Chameleon anaenda amaze yari ndani maze yari ndani. Jose Chameleon yari ndani uyo ni nyine agiye. Ega vyeno vyakomeye kuki mwebwe abarundi mumeze uko? Azine mushavuzanya mwebwe. Mwe murashavuze kuki mwebwe mumeze uko mwebwe abarundi? No musi mugurisha Black FM, ejo muzogurisha PJs. Ce mugurishe Buja. Ce mugurishe Iteka, mugurishe Ejoheza. Kukubera iki? Mwebwe abasani b'abarundi guki je ivyo biboro je baze kuvyumva je vyambabaje, birambabaza cyane kubona nko kugurisha iradio yakirafasha abana b'igihugu, kukubera ubigiye kuzimba amafaranga abana b'igihugu abacangwa aba artiste ukuntu baduza impano ubu bigiye kuzimba kuko ifasha umunyamahanga si umurundi ayiguze. Kuki abasani b'abarundi baterekana ico bashoboye ngaha mu muziki w'u Burundi? None yo radio ari kunanira Fizo cyangwa Satubi amafaranga mukora mu yashira yemwebwe iyo muziki ntibahemba mwebwe? Kuki mwemera umunyamahanga aze kugura ibintu vyanyu muhari? Ari fini koche vugisha ukuri. Je we ivyo bintu vyakuryoheye wewe? Je narabonye video, mbona video yawe bana wa kasirise washavuye mwe vyatari biboneka nkumengo ico kintu cara kubabaje cyane. None nugo ari umunyamahanga yiguze ushaka kumbwira yuko za mpano dusanzwe dufise ntabwo tuzongera kuzumva? Niwe twozumva gute? Kukubera iradio yafasha beshi. Nkuko yandi amaradio yafasha beshi, ariko niyibuje iradio Black FM yarizwi cyane kandi yafasha n'abana b'igihugu bariko baraza neza mu muziki. None wibaza ijyabe yibinjira kwibaza niyo bagiye kwinjira kubo? Ego biguza umunyamahanga,
si umurundi ayiguze. Ivyo bintu ntavyo dukeneye, mwebwe abasani bamwerekana ico mushoboye, mwerekana ico mushoboye nico mujejwe mu muziki w'u Burundi. Ushaka kumbwira yuko rero za mpano twa dusanzwe dufise mu muziki zizoca zibura, ariko turacafise ayandi ma radio agifasha impano. Erega we nuvyumva, erega bamaze kugura iyi Black FM. Ego. Hazosha haza Diamond nawe atware Buja FM. None yitwaye umuganda ubu, hazosha haza umutanzania nawe yitwaye, cyatusiga tugaragara. Ishavu ryawe rihagaze kuki? Mero nzine museseba mwebwe. Me murashavutsanya kukubera iki? Kukubera iki mwebwe? Kukubera iki? Bamwerekana ico mushoboye mu muziki. Fizo. Umusaza Fizo. Ibi bintu barabigukorana uri ngaho, erekana ico ushoboye cyangwa Satubi erekana ico ushoboye. Nta mahera mufise kuki mutayiguze. Nimumva kiri ku isoko none. Ivyo ntimwavyumva kiri ku isoko. Kuki mwemeye umunyamahanga aragura radio ikirafasha abana b'igihugu. Ariko tukiri ngaho iyo uko nyene nubwo ari umunyamahanga yashoboye kugura iyo radio, turashobora kuronka opportunity y'indirimbo zacu z'abarundi, ugasanga ukungene zivugirizwa ngaho ntariya mu Buganda ziriko zirashika, connection iragutse ibaye nini. Ubizi gute ko baza kwicira inoti gusa? Ko baza kwicira inoti ubizi gute ko zizovuzwa? Ubizi gute? Bagira bavuze vya biririmo vy'ibigande gusa nta bindi bagire batangure kuvuza ngaha. Maje birambabaza jewe the monster umushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Je narababwiye ati ntabizobera mu gihugu ndeke kubivuga. None urazi yuko wewe bazoza baravuze indundi wibaza. Bazoza baravuze ivyo biririmo vy'ibigande gusa bidafise n'ingene umuntu n'isobanuro yavyo. Tukiri ngaho twabonye imodoka isohotse, aho twaravye indani twabonye Yaguze Chameleon yarari. Ntumubonye asohoka ega yarari indani. Na wewe twari turi kumwe indani jewe. Igihe nsohoka warosakanya ko kumiyagisha canke cyo kubaza ibintu bimeze gute canke mani abantu bari hafi yiwe yamba babona zia video zanje bijya biganiro nkora mani je banzibiye basi ko tunakutana je kugura je ujyane navuye igiswahili none yavuye igiswahili ya igiswahili arakizi ureje nta giswahili nzi sene kumusomesha none nega je nagenda mubaza ati none wabujya wowe indundu zozivuza none je nani kumusomesha nkamubaza ati wowe indundu zozivuza kuje kugura amaradio yiwacu ngaha mu gihugu yose ugira uyikore reka azikore reka yifitiye inoti kwana ndagwenda garotse mwebwe abasanye mko mukora iki mwebwe kuki muterekana ico mushoboye je ngo ndababwiza ukuri iyi radio igiye kuzimba kandi nta muziki wundi bazokwigira bavuza ngaha none ntazosha zana abakozi bo mu Bugande nyine biwabo hari mu gihugu ciwabo. Makuru rafite ikize nuko nyene none bibaza ntazosha baguza abo bose bazoca bashono iwabo. Mujibira aboneka kwa mbizi ishavugi. My brother, ako ishavu ryawe none we nukeneye iterambere. Iryo ntirishobora kuba riri mu iterambere. Man harabapeti umviriza harabapeti ngaba afise impano zo kuririmba sivyo none ivyo uravyemera ego harabapeti afise impano zo kuririmba babuze ingene batobora ubu rero bigiye kwanka burundu Jose aguze Black FM hazosha haza Diamond nawe agure Buja FM ubundi azagure Iteka FM ejo heza FM PJs man izo zose mamanze bazigure musikire mugaragara musigaye nere tenebe uramurabize gate wo mukwigira abakota bikwigira bagwa ni igihugu izo radio zose izo bagire bazibebe ndake je ndabibabwiye je the most sindi kuri pave nyene kuri Black FM nije ndabivuze ariko ni yihe manuro woha abaririmbyi bacu ego barakoze turafise n'aba legend batandukanye kandi bamwe wamuna basapotinga muri support yawe kungene wamutanga support mu nzira nyinshi zitandukanye ni giki ushobora guhanura aba artiste biwacu babone kure kwanza icambere na mbere no manza kubahanura mubone kure
kuko iyi radio mu gihe ikigurwa mwarumva ndazi neza ko iri ku isoko nebwira ngo ntibavyumva ayo makuru ndazi bari bayafise ko iri ku isoko kuko yataje umwe yiyemeza yigure nta mahera mukorera mwebwe izo kose mugende gukora hanze muba mugiye kurya amafoto ndiko ndababaza muba mugiye kurya amafoto mwebwe hanze najya mugiye guca inoti kwagura imbibe biciye mu muziki kuduza ibendera ry'igihugu kukubera iki mwebwe muguba mujagara nk'uko umviriza muze murabona kure mubona kure nta musani n'umwe ngaha mu Burundi ndetse mwabo barigendi batanguye umuziki kera atari vyiga ngeso erega ngaha mu muziki ari vyiga ngeso harabazi icyo bitwa umuziki n'ingene udandazwa nene muziki n'umuziki ingene udandazwa mwebwe hari umuntu yiyumviye ngo indirimbo yiwe ngo bijana beat ngo amajambo yiwe ngo bijana ngo acazindukira muri studio ngo umuziki ni w'abantu bose umuziki ni w'abantu bose niko baguhenze tuvugere ko Chameleon nibaza ko YouTube niyihemba umusani so muza mwasama gusa tuvugere ko Chameleon yaduciye mu jyahumye yahejeje rendera aca bongera binjira aguri obuja cyangwa agure iteka musigare mugaragara ndabe rero ubwo bujambo bwanyu mugire muza murabucisha ishavu ryawe ubona rishobora gushika he kubasani ziri ndabwira abasani mucu ubwenge kuki abatwara amaradiyo yose arakaraduzi indirimbo ziwanyu nyene zitoba zimenyekana mu gihugu no hanze y'igihugu yani yibaze ko Jose Chameleon abakozi biwe bazovuza indirimbo z'indundi birashobora gushika nibigande bazoshika za mpano zacu usange bararonkeyo akandi karyo nabo nyene guci nibigande bagire baze baravuza nta ndundi bayivugije izo bizimvye ni wizwe bazokwinjira iyo radio udafise amafaranga kwiye akeneye icinjira ubigiye kuzimba igiye kuzimba nta musani w'umurundi agira yiturukira iyo radio ariko ivyo vyose uriko uravuga nta na kimwe uzi ntuzi programme zabo ukungene ziteguwe the monster ndakubwira kuba ari ishavu giwa umviriza banzike nawe kungora umviriza ndakubyire kuko utumviriza none Jose Chameleon ashaka umuziki wiwe uronka inzira ngaha mu Burundi mu Burundi ariko mu Burundi basanzwe bamuzi ubu rero bigiye kurenza none karafata amashami menshi akaragura imbibe mwe ntimuzi cyari karakora system ari karakora mwebwe akaragura imbibe none wibaza yuko izo mpanuro zawe cyangwa iryo shavu ryawe bazigera bakumva canke banagutanga baravyumva ndazi naho bashire man nje reka kungora nawe je ndigiriye kwanza umviriza mwebwe abasani b'abarundi mucu ubwenge nico niko ndavuga ndazi mwaravyumva ikirikira dandazwa kuko mutayiguze mwerekane ico mushoboye mwerekane ya miliyoni mugoma mu publia ngaho muziga umugenda mwifotoza ari hanze ngo muko mukora abakosa ngo areka arabinziriza ko binziriza gute izo ndirimbo za ingene zikundwa mugakwita aba miliyoni anyamavuze nibipupe umuziki wundi nuhemba nibipupe bijya bivyuze mbona hajya ama miliyoni n'ama miliyoni nuhemba umuziki w'Uburundi maje ndagiye kwanza ndibaza message bayo shingama amateka ya shavu mushinga amateka vizi shavu ridasanzwe ariko bakunzi ba Mutananirwa TV abakunzi ba Mutananirwa TV maje ndagiye man abakunzi ba Mutananirwa TV bro nje ndagiye Jux aragiye kweri jama yes my brother Juma Jux twagerageje kuronka amakuru tutari dufise ariko afisi shavu ugerageje no kumura afisi shavu ridasanzwe bakunzi b'Umutananirwa TV mwabonye yuko the monster yagaragaje ishavu ridasanzwe cyane aho ariko sinzi rero yuko ubutumwa bwiwe buzohava bushika nubwo agaragaza kutubwira yuko Jose Chameleon afise iyindi mpamvu yiwiwe yukungene hazovuzwa indirimbo zabagana ariko navyo tuzi nta programme yiwazi naje nta ni programme zabo tuzi ariko gumana n'Umutananirwa TV every day every time so gumatu wa exclusive nyinshi Juma Jux behind camera asante brother